umuduga arenda curashika. Wow. Cabara mu muduga. Wow. Umva ivyo ni bimwe mu bihe muri je ntazibagira vyampinduriye ibihe. Ni bimwe nawe hari ibihe nawe ucamo bwati kweri sinopfa ndavyibagiye. Basi bamwe batabitahura. Yego. Uwo ni abandi antelefone ambwiye ati uwo mugenzi waje twacanye mu buzima n'ubu ati mpoye n'ikibazo kiniki umuntu biva no basi we uranze naye ndakuzi haro nkano twohura nka bwati uwo muntu nisa birakwiye ko ibitu bicana yego basi bamwe batabitahura ubu nabo ariko barambwiye ati ndabahigira umuduga iyo nashize ndabura kandi narimva atanamwe nigeze ndayononera mu nyuma niho navyiganiye umugenzi wanje yego umugenzi wacambwe ati ndakwiye kugira bikonde kubika amafaranga ko dukihara kano kara twakina ku munsi twabikamwo femire tutiroganiza ubwambere twatanguye turi batatu nyuma turaba bane nyuma batanu akantu twakinye niyo mahera mu buzima mbere nayifasha aringiye umuriyoni kuduga Warya jamu vyaho bwati urakoze mwana inyezo rigira rirya jambo rikomeye mon frère mu nyuma ndagenda muhanda baramutsa baratangara bambonye ukuntu ngana umuntu hamwe akayima 50 ke façon M80 kombe yego urumva nanda twihana rifse turadusanga isonga narafashe turadusangira mwenye nagenda bicamwe kugeza uno munsi naragize umutima wo kuvuga ati ubu nije mugabo ubuzima bwanje ko ubuzima bwo kuvuga ati simpande y'abavyenda babanye mu myaka 3 yego ba 2020 nta muhira mbe ngahi Bujumbura umva kugeza uno munsi imyaka 3 imyaka 2 imyaka umwe n'igice ndi kwishure none yatanguye akazi yego Welcome again, handsome and beautiful people. On the mic, you already know it's me, one and only Jeune for sure, aka Creamboy, aka Mr. Dream. So, reka nongere ndabaha ikaze bakunzi ba Shine TV muhereye muhingo igitandukanye sindavuga ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, abari hanze muri Afrique, muri Europe, muri Asie, eka ndetse no mu bihugu by'abarabu nongera ndabaha ikaze. Uyu munsi nongeye gutegwa iteka again nkuko mumaze imisi mubibona, amaze imisi ntege itega n'abajene bagiye batandukanye bafise amatara agiye atandukanye. Uyu munsi rero uyu mujene mubona imbere yanyu aje kugira tuganirize ibintu byinshi kuri parcours y'ubuzima bwiwe, tumenye n'igituma no munsi yashoboye kuduteteka kaza kuri TV yacu kugira ngo tuganire. Mbere ya byose katumaye tumwakire ibindi turagenda tubimenya byitabye. Welcome again brother. Thanks sana boss. Urahawe kazi sana kuri Shine TV. Murakoze cyane. Ego. Murakoze kwa mwana twize mukadutumira. Ego. Sawa. So amadina yawe kubatakuzi witwa gute? Yose abavyeyi bampaye cyane yose baguhaye ubahehe. Amazina yanje nitwa Nkunzimana Keve. Ego. Iyo mazina abavyeyi bampaye gusa irya abantu mwe muzi abagenzi banje mu kazi kanje beshi bazishikago. Ego. Nkaba ubu nyene aho mbo nyene canke muhira aho mvuga. Muhira aho no munsi. Aho mbo no munsi ni mu Kagara muri seti. Ego. Abantu rero bariko barakubona ngaha mbere yawo kuri kamera za Shine TV barifuza komenya ati eske umujene Janice yatuzaniye ninde akora iki kweri kari ngaho no munsi kuko dusanzwe ukora kaburi munsi reka ndakibabwire asanzwe ari umutaximan dushaka kumenya rero ubuzima bwo kwitwa ukura umujene ngaha mu gisagara abantu bakora ngo umutaximan biba bimeze gute hari abantu birahinduka ubuzima busanzwe uko abantu bakubona niko biba bimeze nuko utayikora ako kazi dushaka kumenya byishire bigiye bitandukanye kuri uwo frère akazi ko kwinjira ukaba umutaximan byaguhereye hehe inspiration wayikuye ko twana besha abajene bakwepa ubuzi ngo nabantu bo gutwenga ngo biki byari bimeze gute umunsi wa mbere utangura gukora merci urumva akazi ubwirwa atangure n'ikintu banza kugwana n'umutima wawe umva gitagwana n'umutima ubanza kuvuga ati kugwana n'umutima wanje ni kuvuga ati yuko umuntu wese azombora mwaka kazi nzomenya ukuntu sinzovuga ngo nitaye kuri uwo cyangwa kuri uryanze ta ku buzima bwanje yego kubera nka dufatira umuhungu hari impamvu wese makano kazi umva umuhungu ni wakwiye kwigira umuhungu pane ko umuntu amugira umuntu umva nka papa wawe par exemple papa wawe urumva ibintu byose papa ntura mama wawe ka papa nurazinye mama wawe umva rero ugira utangure kijya naho ibibazo zera kwitira wewe nyene banza wiha akazi abantu bose umenga ntibarimwo abantu bose umenga siyo bari yego
kugira ntangura akazi ko gukora taxi akana akatumye gatumye gakora abantu bakuze abantu bubatse ego je naraje ishure ndeze ishure ndicara nka 2 mois nayicaye sama yose ngiheza gukora exeta ndabona ubuzima ati je ndo wa ruguru kuri Bujumbura atakaza office ni ngorane ego ndakwana ntonaje ndaronka umuntu w'umugenzi wanje nkuko nawe wanyize ukampamagara ngaha arambwira ati dukora akazi arangurira umuduga ndaja mwibarabara gusa nanje yumva ko ibintu propose ko ntabitahura ati je nyenda giye kunyonga taxi gusa nk'ikitangwa kubikora narahimirije abandi bagenzi banje mbonye akarusho birimwo kwahugeza uno munsi jewe nyene nije nigize jewe kwaje nk'ikiri ku ntebe y'ishure byose muhira iki wumve yuko ni karama ari muhira kwa ntaga nari ifise Bujumbura ego like nanje rero nk'igitangura aho kazi twisi naragenda bibona challenge nyinshi nagenda zija mu buzima mu mafaranga hagiye nabura nkaronka kugize uno munsi ubona jewe ngize ngaha wo kwereka uwo narindi ntarakora kano kazi je ndakuzi kera kabisa kiri utarabitangura iboro ego n'abanyuma kamera nazibombona inyuma ntarakora akazi narindi undi muntu niyo mpamvu ndabwira ati urya akazi n'akazi kubera ko impamvu arakazi arakazi kwawe uronsa akazi kora ico uri ushaka kuba cyakubwirako kubera umuntu w'umuhungu niwe yigira umuntu atawundi muntu amugize umuntu ego gitahura ego utubwiye ko ako kantu ngo ruguru hari abantu rero bavuga abantu baruguru bayarondera kabisa n'abapambanaje bro ndashaka kumenya umunsi uheze school ujino onye watubwiye ko hari umugenzi yagupropoje ako kazi mbega watubwiye ko ibintu nk'ibi bigiye bitandukanye mbega muhira umunsi wumva ngo umuhungu wabo arahejeje ishure akadiplome baramukoreye urubanza byose biragenze neza bakuma umuhungu wabo ngo abaye mu taximan muhira bavyakiriye gute abavukanyi abavyeyi eka ndetse muri society muri rusange byari bimeze gute umva jewe je icambe nahereje ngahe Bujumbura nika kuri etage mejeje ngahe Bujumbura muhira barampropoza mama wanje atana ubuzima bw'Ibujumbura wicaye tuma tukurihira inzu ibintu bigoye cyane mama no yagupropoje usubire muhira n'abandi mugenzi twabana yego abavyeyi batubwira ati nimuze mutahe turababwira toya gutaha biragoye nana ngaha turi nko kuri tere turi kuri ekra y'ubuzima gutaha biragoye turi abantu b'abahungu kubera impamvu tutotaha no musi mwe turi kumwe je nzoba turi kumwe na cyane kandi iyo turi nabandi bariko barifuza kuza ngaha turi iyo muri twe arano bifuza kuza ngaha yego abavyeyi ntibabitahura turacamwa ama challenge abavyeyi baturihira inzu mu nyuma tugatumwe ko twe turabagora turi abantu bakuze basi nimudufashe mutwaye Bujumbura wenda ndabwira ati mpabitano byo gufunga ntavyo bari kuwonyima none bwa ati James ikibazo cyo gufungura gufungurira umuntu n'ibintu bisanzwe ikibazo ni kumuraza turabwa ati basi mwebwe mudufashe kuriha inzu gufungura bikunze tuzobabwira cyase nta nonye tuzobabwira muragwa twaye Bujumbura biragoye turabaha nyuma turanuma basi dupambana nk'abahungu ano buzima bw'umuhungu ngira ucubona yego bigashamwa tugafungura bigashamwa bikagenda neza mu nyuma umutipe je twabana acaraduga muhira Ingozi kwaje muhira n'Ingozi aramayo nka demo aje nyene baye mwiyonzo gusenzo bayiriha acha ama challenge je mu buzima niyo ryambe je ndamaze kurara ubusa kaye pane ngo navyine naguje nabibuze byabuze kandi mpira no babwiye abantu nk'amahera gufunga bakaya ariko urabana bwati jewe urya umuhungu nyene camwe nivyo bizongera jewe wejo canke wahirya na cyane yego ubuzima ndabamo nka katremo nkigeze ishure ndagiye kwa nko muri Novembre ya 2024 ya 2024 kwa jeneje amashure basi naheje neza Novembre ya 2024 naciye ndonka aho kazi mugenzi wanje arambwe twariganye primaire arambye ati ana ubahe ubuzima atakaza ufise kandi uri umuhungu ana umuhungu soko hawo avuga ati mama hera mfashiki arambwa ati je no gwana ibihumbi 100 wewe gusa ivyo bihumbi 100 ejo bosaba konsaba yandi no na cyane ubwo rako ndaguha ndakwereka aho yakura aramfasha ntana peri nari mfise umva atanu umuduga nari inzi yego
aramfasha arangura peru cyane nyine ubwo ati mbayeho nizeye Imana kwaje kabisa ndumumisirimo narasenga cyane basi sinumva ngo ndacenga cyane twe dusenga gatano ku munsi niko twandikiwe gusa ndiyaranje basi mwaho gatano nkamasenga mu kabiri cye gatatu bivuye n'akazi ukora umwanya wose uri mwibarabara n'ubuzima twirukamwe ngico gihe je nahise umwanya ukwiye nasenga umwanya wose urumva yego mugenzi wanje arangura umuduga arambwira ati genda wige n'umuduga wow je umbe ndandiga umuduga bujyana bamenye ko nyene bari bampaye nta muduga wamenye uwo munsi ikaragura yarawuguze acara nawe kwigisha rero hari umundi mugenzi wanje yakora kazi kanje nyene acara unyigisha no mugenzi wampimirije ati ukora kono kazi kangwa amafaranga mu nyuma kazi ndagatangura ndagakora ndabona kuntu kazi gakogwa yego ukibuke nkenda bibona hamandaga yaho handi umuvyi yarare haba hari je ndahaza imwe ndose nakantu nkaruka kunyu muhira ngiyo cyo bitahura umuvyi urumva nahaba yifise naho umuntu nk'igihe igihumbi kivuga ati cyavuye mu nguvu z'umuhungu wawe arashima nk'uko umuntu w'umubanyi mu ibihumbi jana yego aho igihembe ibyo bihumbi jana biba binasoma ibihumbi jana by'umubanyi yego bigashika muhira nkababwira ati kino gihe nzobafasha basi nzorongika nkagenda nababwira cengiye kubaramutsa nkabashira akantu ngiye bibona nkatashe katagenda imbokoboko yego mu nyuma nyene yamana nizigira nyereka no musi nije ubona ndongaha yego umunsi hazo ndashima inzu ndayirihira byose bije wow kandi tapeme hakazi nyine abantu atiyumva ko noko naba cyane aho ngo dutinya abantu ngo nabakobwa yego baraguye baboye basarije bajaba naba bakobwa nyine babandi babona umenga nkabatama mu nyuma babandi batamvugisha kera ubu nanje harabondeka kwishura yego kazumva byavuye muri ka kazi natangura uri kugenda tubwira ibintu byinshi kandi bikomeye cyane ndashaka kumenya rero muri ico gihe ugitangura ndazi muhira ashobora kuvuga ati umuhungu wa biramucanze kabisa meme n'abagenzi hari n'abashobora kutabikubwira mugabo ukabibona bivuye na reaction yuko urabona mbega ava n'ubu uko ubona bagufata bona hari impinduka wowe ubona bivanye n'ukuntu wewe wari ubabona kiriya gihe ugitangura n'ubu uko uno munsi uri nico wimariye nico umariye umuryango ikibazo ciza cyane ana example aho nyene yego je muhira nk'ikiduga ndababwira ati kwaje ntego udaseze umuryango naragiye ndababwira ati je hari umugenzi wanje nyeme kungurira umuduga nkore mwibarabara nimufasha amahera neranze umuntu ambwiye ati zari 30 guri boni zibiri ndakwigisha umuduga ko ico gihe nta namahera kabisa nari ifise no kuduga muhira batampaye itike wumve ko ntaduga kavyitwa ngo mbi Bujumbura muhira bambwira ati akazi ugomba ukore nakabatama papa ntiyabitahura yego mama ndamwice nk'abati mama urana ibi nibi je no musi nicaye ngata akazi mfise burya akazi kabi kavyara keza bo batahura kari kabi nivyo nyene ko ndakoyego ni mufashe fasha mama arabitahura arayampa amahera ndagenda sinawugiye n'ingozi naciye ndonka amahera ngayi Bujumbura wa mutipa nyigisha umuduga ngo ati ndi mukumanuka fata ya mahera amwe yazabone yego ndibuki iyo ndwi nagiriyemwo ivyo bihe ndibyo ntazopfa nibagiye mu buzima kubera uwo munsi naduza ari land kwani ndoze kuri programme papa agomba afotoze passport ingozi passport bayimfotoye mardi vendredi chamanuka bangira permis nayo samedi dimanche candiga umuduga arenda curashika cabara mu muduga umva ivyo ni bimwe mu bihe muri je ntazibagira vyampinduriye ibihe ni bimwe nawo hari ibihe nawo ucamo bwati kweri sinopfa ndavyibagiye basi bamwe batabitahura yego ubu niba bandi antelefone ambwiye ati uwo mugenzi waje twacanye mu buzima n'ubu ati mwe n'ikibazo kiniki umuntu biva no basi we uranze naye ndakuzi haro nkano twohura nkabwati umuntu nisa birakwiye ko ibitu bicana yego basi bamwe batabitahura ubu nabo ariko barambwiye ati ndabahigira umuduga voilà yego muri make uri kurabera umuco abandi mu gihe abandi babibona nkaho umenga nakazi gasuzuguritse nakazi gakora batamanya atanga uvuga ifise zo kuja gukora ibintu by'inguvu ubu uri kurabereka yuko arakazi gashobora kubeshaho umujene ngaha mu gisagara tukiri ngaho renda shaka kumenya nizihe challenge ugenda uhura nazo buri munsi kuko deja urumva kuva 2024 gushika no munsi hari experience nini uramaze kumenyera ibarabara uramaze kumenyera akazi yambuno musubuze ubamenya ati
nariziganyirije ukuntu ubayeho gute kumva wimenya byose muhira urihira inzu urifungurira byose ni wewe nizihe challenge uhora uhura nazo vuga ati kabisa n'umuntu wese yokwinjiramo akazi no mubwira yitwara ukuntu sivuze ko nivyo mbaje ikibazo ciza ana nk'ubuzima twe tubayemwe abahungu cyangwa mu gisagara cyambe kiduprovoka n'abakobwa abakobwa abantu baduprovokera sahandi yego urumva nyimbazi yuko atakibazo ca 50 million ngirana nyimbazi yuko atakibazo ca 50 million ngirana yego ni example nta kintu kimwe no mubwira avuge wowe na cyane niyo umva atashida yo kugirana muri kumwe yego ni cambere ico ni cambere kindi ca kabiri yego surtout aba Jeune nantikuyemo ambiance fatiye muri byinshi cyane gose haro ambiance y'ubuzima ambiance iratuma basi ana nko dufate je nyimba ngiyo no munsi nkagenda nkakora mu ibarabara nka Samire ngo rumenga enejo nzoyaronka kujya sase nkano menga ni ibintu bisanzwe gusa re ukiza mwakazi zo challenge bwiwa kuzicamwo zikakwakira kwa mu nyuma haraho yabura gaco gatarageze yaho ngiriki je ujya ntangwe kubika amafaranga je narakoze hafi 4 mois utamenya amahera ngo igahera gute nta niyumvira nkumva ko nta nononye nkasanga naraguze nk'ipantaro canke iki cye twasohotse no dusohokana sivyo yego gusa wumve yuko ukwezi kwa basi amezi ane yaraheze ndahura n'ikibazo hageze basi yuko mvaho narimba bibaye ngombwa ndahura amafaranga iyo nashize ndabura kandi narimva atanamwe nigeze ndayononera mu nyuma niho navyiganiye umugenzi wanje yego umugenzi wacambwa ati ndakwe kugira bikonde kubika amafaranga ko dukihara kano kara twakina ku munsi twabikamwo 20000 tutirorganiza ubwambere twatanguye turi batatu munyuma turaba bane munyuma batanu akantu twakinye niyo mahera mu buzima mbere nayifasha aringiye umuriyoni kuduga byatangwe muza murashirayo 20000 hazaboneka n'abandi twavuga ati nk'udufate nk'iute nk'aro premier ute gushika 30 ute twashiraho 20000 ku munsi kumwe 20000 ku munsi nimba turi batanu izo 20000 ukwezi guheze tuzihawewe okay ikiremba mbe n'ikiremba twofata nkane nkuko byo nuko bavyumvise ko bicyacagufunge yego sanga ukwezi guheze baguhayo niyo muhera mu buzima natawe kubika natawe kuranka basi ugatwe kanje yego kakara no mugenzi wanje ndamushimira ko yo hatabawe hari ibintu byinshi bitaramenye kuziganya amafaranga kwa niyo mafaranga atawe gufata mu buzima ndava aho hantu ndimuka yego kwa nimusemwe amafaranga nyene bampaye aramfasha ibintu byinshi ndabona yuko kubaho ufise amahera kuri konte je yijyamye yiguje na konte umve ko nakoze akaza amezi anata konte fise kandi umva hari igihe nk'umunsi gutokera ukaronka nka 200000 canke nayarenga narenza cane kwaje basi nari mu bantu basi kwaje natanguye basaba Jeune benshi ngahi Bujumbura ndi mu bantu batanga ako kazi nashayininze Jeune benshi bumva ko tuza turakorana banshorera ikicu bibona yego umugenzi yitwa Desandro ndazi nawe uramuzi ahari wose ndamushimiye yaratumye basimba umundi muntu kubera yaranyiritse yuko amahera no munsi ufise ejo ushobora kubaho utayafise yego kwa mu nyuma naye narabibona kwa kumva ngo je ndafise akazi ashinza gukopesha 100 ibintu bimara amaje kwa kenshi niyo twakunda kuyaga yego akambwira ati udakunze amahera yo ntazogukunda amanu basi ndabitahura yego nyuma rero naje kubitahura mbonye ndi ku kazi nkaburi 100 nkoze 4 mois ata munsi nimwe noje munsi 100 ndiko ndakora ashaba Jeune bahabonera iswa ashobahumvira isomo kabisa cyinshi ndayimushimira gusa rero nkuko nyine wimbaje akazi kacu kwitanga ugakora yego ifo yuko wiko kwikontrola sukundi kuvuga ati jewe nyimba nkora kono kazi no munsi nkwiye gufungura aya nkwiye gukoresha aya kwa namehera umenga agumaza ari menshi gusa harahahera
bivaye n'ukuntu yakoresha nabi kwaza hangura guye mu kibazo kagira iki kora niyo amafaranga yagiye yego uko tubwira ibintu byinshi kandi bikomeye je ngoma ndavyitwa ibintu bikomeye kuko hari gihe abajene ngaha bashitse ngaha mu gisagara siyo to nk'abaje babivuye ruguru akagira yo chance akaronka akazi cyangwa akaronka ikintu akora agatangura gukora yana kuziganya bikanga kabisa ugasanga amahera ndisho bavuga ngo igisagara ngo kirimo ibisamaza byinshi kandi abavyeyi burya genda babikubwiye igisagara kirimo ibisamaza byinshi turashaka kumenya rero mon frère urumva umaze igihe kintu ukora kandi deje urumva hari amafaranga umaze kubikuramo ni izihe mpinduka umaze kubona mu buzima bwawe ko watubwiye ava ugeza ku ishure ubuzima bwaratanguye burakugora me ukironka akakazi hari ibintu vyagiye birahinduka rero turashaka kumenya nk'umuntu yakarabana kino kiganiro akavuga ati nshaka Taximan no mucanke ryari nushiye numva ndabishatse ni nakaye karusho ko kuba Taximan muri rusange mu gihe umenye kujera cyangwa ushobora kuziganya amafaranga yo wawe kurakorera ça merci sana umva rero akazi kacu uri umuntu uvuga ati ubwanje ndiziganye n'abakozi ba leta muwamunganya umushahara ku kwezi kamengo ko deja hari gihe nabo ayo uronka ku munsi wayahembwa ku kwezi dufata akazi kacu gakora wiziganye atambiye asujamwo arivuga ati the focus n'akazi par mois ntushobora kubura 1,5 million rero abajene bora mufyira atama muze iyo mutari bituga uje gukora kubera izi modoka zaci isaba menshi ku munsi 50,000 urumva fatare 50,000 waciye 200,000 usanga wakoresheje igitoro ca 50,000 c'est 200,000 fate midi wafunguye 10,000 ayi Bujumbura 10,000 kabisa urafungura afungura vraiment kandi bafunguye ahantu heza cyane bose mwijo ugafungura 10,000 tufate 5,000 2,000 basi 5,000 amayinite kati je pa nzokora ibishoka vyose 75,000 ari nzoza dufate 70,000 iyo 5,000 mpamvu yiko hagi uzoshaka amazi hagi uzoshaka energy yego uru cwaje kogesha nk'umuduga canke aho 70,000 ko imisi yose ingana ukintego niyo nza ndasevinga parmo fatare 70,000 parmo mva mera ushaka kuri konti tukiri ngaho nyene arabona cyo batavuga ye kakazi kayimo amahera menshi aho urumva ko ufise umuntu ugukorera mu gihe rero ari nk'iyo wawe dufate abara karusho kuruta ndiba ya 200,000 yose aja kuri konti yawe cyane batugurira imitwe ego ivyo biza kuba kuri wa muntu ameze uko afise vision ivyo nivyo kundega n'undi udafise vision ko hari gihe nkuno munsi dufate ego hanje gitangura gukora jari gihe wasanga nk'udufate ndakoze nko mwijoro hari akabari nakunda kuja ko kitwa kuri pick up nuko bahugaye je kabisa n'abantu baho bari bamenyereye barankwa ndari mu kabari ati ngukore nk'udufate nakunda gukora je ko ya 19h ngoshika 3h du matin baza gutanga nafse 300,000 byose nafunguye nagize iki nanagize niyo ambiance wanashaka bro come on gusa ari ivyo navyo biza gukunda yuko kandi hari gihe nawe 70,000 yarenze kwa bizuzura amaca 200,000 hagiye bishika ukavuga ati ntoze ha 70 gusa kandi akarusho gahari rero amera umubosi niho amuha ku munsi yamuha ku semaine okay umva uri nk'umuntu bwati urafise vision 1,500,000 ku kwezi urasevinga wewe nyine kuri Paris yo warishinze warishe n'inzu waranafunguye yarimo akarusho gahambaye kabisa kaumva navyo biza kuba basubwa ati jewe kandi dama panga ndafise vision yego ubutubwira byinshi bikomeye ndashaka kumenya rero kuko deja urumva ugitangura dusinyuma gatoyi ugitangura ntumenye kuntu saving amahera wayakoresha nabi gushika naho mara 4 mois deja wabivuze ata konti uragira kandi umva ronka amafaranga menshi mbega nibiki wirinze
biriko biratuma uno munsi ushobora kurikora saving amahera nawe ubwawe ukabona ko jo hari ikintu cahindutse usovuga ati kuri konti ndafise do amafaranga ya naya nibihe bintu wirinze biriko biratuma uno munsi uja mu murongo muzima? urumva je sinova ngo nirinze ibi imbere yuko nangira ubwo bwenge no mugenzi wanje aranyicaritse arambwira ati sinzi ibiri muri wewe je umpenze umutima wawe ntiwowuhenda ndashaka tugane tubizanye ukuri yego wese amerangaye kuri konti mugenzi wanje nabwiye twa Desandro na konti ndavuga ati nta konti ufise akabona basi nambara icyato ciza ipantaro nziza kwa nari msakazi nazi nabitaho yuko natahoro yuko amahera nzokwama ndayaronka imyaka yose sigaca arambwa ati mze uri umuhungu nukwiye kubaho ubwo buzima hari ama challenge menshi uzoza mu buzima azotuma kwereka yuko ukwiye kugira iki kuba hari we wigize wowe nyene amuti arambwa ati sinahuguje ne muri CRDB camuka mu kabanki kandi gatonya kazatuma ugana carte abari kuvyukirako acambwa ati hano ni mugenzi wanje yitwa Fisto bizi sinzi kumuzi yawe ntawenze aho mugenzi wanje yitwa Fisto bizi tutangwa aho kantu tugakreya turagakina Mwenye turashamwe abandi bagenzi bacu babiri nyuma turaduzanya umva ko ari nko gufashanya no musi ni wewe iki yego gusoma nje umva hataza kuba ivyo bintu sinambwa ngo mpinduke ngo hari ico je nakoze oya hano wanyicaritse arambwiye ati mze uzi muri kuracamo bisaba uhindura akarere hakiri kare ko no musi utashaka kuvuga ati urahinduye ukuntu uko witwara uragize iki uko hari imyaka ikintu uravuga ati je ndafise ikintu muri jewe kwandibuka ico gihe akimpanura nacenga ndobuza konte yego ndavuga ati ndakina ibi bintu nanje haramasha kuri konte yanje yego birakunda ndaheza ntanakubesha cyaraciye simu yego mama azi ko ndi ku kazi atakina himwe ndamugurira pamwe ngo kwa muhiya twe basi bari kuba ivyo kubaho barabifise yego Imana yaduhezagiye sinova ngo yaduhezagiye kabisa muvye nakimba gusaba gusa ako telefona umeze gute nka mu telefona akazi karaza yego kwa ntibabitahura umva bo baje gutahura ko nafise akazi keza batakubona ntangwe kuvyo kwaje bwa mbere nonze kabisa ega nyene muhira wewe nutuma unubereka akazi ukora ko ari akazi keza bivaye ne naho niko barabona umva je bamperuka ntatangura akazi ndi nyuma 50 kilo 50 batangura abana ngiye maso asani mase butari urumva ego ujya mu nyuma hitama gusevinga amafaranga banaciye niga yuko inyuma yawe n'umuryango urakurindira natace gusaba na cane kajya kantu kamurunka mu urya rushinge urunka mu muryango uruta umuntu yabaye ibihumbi 100 yego kabisa ntango kubika amafaranga ndabona ko se udufaranga duke kuri konte yanje yego kabwa tutuduke mu dukenya mu muryango ndabwa ati no musi muragura gasukari muteke musangiye n'umuryango sivyo nyine umuryango washaka kuvuga ati ni numugisho ukomeye bro numugisho ukomeye ko mu vyaho bwati urakoze mwana nyezo rigira rijya jambo rari ukomeye mon frère mu nyuma ndagenda muhanda baramutsa baratangara bambonye ukuntu ngana umuntu hamwe akayima 50 kilo paso 80 kombe yego urumva naye ndaba twiharifise turadusanga so narafashe turadusangira mwenye nagenda bicamwe kugeza no munsi naragize umutima wo kuvuga ati ubu nije mugabo ubuzima bwanje ko ubuzima bwo kuvuga ati simpande y'abavyenda abanyamwe imyaka 3 yego wa 2020 nta muhira mbe ngahi Bujumbura umva kugeza no munsi imyaka 3 imyaka 2 imyaka umwe n'igice ndi kwishure none yatanguye akazi yego turashaka kumenya rero mon frère nire hangira ufise kuko deja akazi wamaze kubona bwa mbere nawe uragakengera mu bandi ariko ukikinjiramwo urabonye impinduka nyinshi urabonye ibintu byinshi utari witeze uko kari wagasanze nuko wakiyumvira eske urafise ihangiro uvuga ati umunsi nanje narose amafaranga menshi nzokugura nka company runaka imwe amataxi nk'abandi bajene kugira nabo biteze imbere ihangiro kuri wowe muri rusange ni urumva ubuzima tubayemo yego wihaye ubuntu urumva wihaye ubuntu umuntu wihaye ubuntu biguha abantu
ico kintu wagitahura Ego. ufise ubuntu muri wewe biguha abantu n'ibintu ni kuvuga yuko rero ivyo bintu warabigize ko bwati jewe uno munsi ndafise ubuntu muri jewe nubwo buntu buzompiki abantu n'ibintu ni kuvuga yuko rero uno munsi nyimba ndi ngaha jewe ni kubera bwa buntu niha sivuga ngo narashize mu buhinga nari nengesere ndavuga ati imico yanje nizo niyo izonteza imbere umunsi ntazi kwa muntu usanga afite ubuzima ka imico yacu ni nka basi ni nka ikado uvuga ati ko umuntu ugiye aze gufa niho ujya bagira umukinyi mwenye bamugore abanza akora ivyo yakoze kuri ekra naho ugira umuntu akwizera guha ikintu gishika 30 million ati no umuntu yitwara gute uwo muntu ameze gute kujya kuntu nanje kugira nanje mbuyu barinze ko ari umuntu yarinze kungira jewe nanje ejo canke hirya ejo Imana yafasha nkagira aho ngeze nkagira ico ndonse bama ninye twabana mu bwa buzima nabo haraho hagiye usanga Imana kugira batera imbere kugira Imana yabishije mu ndi ugaje intera imbere usanga nanje Imana yabishije muri jewe na cyane cyane kubera umuntu agiyuki n'umuntu ngisho bitahura naho agira ugere ngaha hari umuntu yabigizemo uruhara na cyane cyane yego umva ugira utera imbere ivyo ibikorwa vyawe kwa kwitwara neza kwawe kubera umuntu agizwe n'umuntu kwa ivyo bintu nyene yego byo bizana abantu na cyane cyane yego mon frère tuganirije ibintu byinshi ari impanuro arabashoye kuyikuramwe impanuro abashoye kuyikuramwe nk'isomo ntibabuze ni benshi cyane tuca kurangiza n'ikiganiro niyihe mpanuro ushobora gutekera abajene bashobora gukurikirana kino kiganiro umujene akiheza ku ishuri ni gute ashobora kumenya ukuntu iyi program mu buzima kugira ngo uno munsi canke ejo abavyeyi bavuga ati twarareze twarigishije rero turabona amarizita umwana wacu karatera imbere niyihe mpanuro abajene muri rusange merci sana umva ubuzima abajene no munsi tubayemo tuzi gutahura yuko akazi gato nyako kazana kanini surtout ku bahungu abahungu cane uri umuhungu buryo umuhungu niwe yigira umuhungu ego cococo umva umuhungu uravuga ati kujya papa ikintu cyose ari we ndaba nanje have ngo narije bazoza bararaba ego ubuzi buragoye kabisa haryo umaze gwe akazi karoroshe akazi n'akazi kagoye cyane ego nawe regwana uvuga ati nyimura musa atakazi fisi yego nitware neza kubera Imana icisha mu hantu henshi ugiye umuntu yiteza imbere na cyane cyane no musi bidakoze juje bizokunda sabe bizokunda nawe uko ufise imico myiza kuba je wampamagaye sikwandi gihangange cengo no mu Taximan wa mbere oya yego kwampamagaye nano ko ngize iki fise ubuntu kandi kuvuga yuko uwo mujene nobya uno musi kugira yitware neza bambe kugira azogire ahangeze canke azoce ahandi hantu yego nuko utosuzugura ico ushaka kuba ico ushaka kuba mu kutagisuzugura wemera guca mu nzira yose Imana ndike yagucishamo yego no mu boss wanje wanashaka sinomwa ngo ni wanshije mwino nzira ni Imana yamukoreyemo kugira nce mwinzira y'Taximan kubera uno musi nyimba ndi kuri taxi ejo nzoba ndahandi hantu na cyane cyane nani kuko nuvuga nyimba uno musi twicaranye nga ejo zo wicara handi hantu yego ico kintu nyimba uvuga ati je ndagitahura ushobora n'ubuzima ukavuga ati ubuzima bwanje nkwiye kubutwara ukuntu kubutwara kusukundi ni kuvuga ati uno musi je mbuzi ikintu sica ndaciha ku nguvu guca ku nguvu ana baje dufise ingeso nyinshi ati ndavuza amafaranga ndayige uyindi nzira tari nzira siyo nzira umva basi papa wanje hikizi Bujumbura ndemwe atanu gya tutari kumwe yego ni waca bugufi ntibuzoguca umugongo ko bizogucira inzira kugira tutari kumwe yego imico yawe nizo gufasha nizo kugaburira ke jambo nasi ndatahura impamvu yarimbwiye gusuri n'ubu urabibona ikindi kintu yacambiye ntazopfa nibagiye iyo myaka urimo ni uzokiriza ubuzima bwawe cyane uzopfira uzobwica umva ndi hagati na hagati umva urumuje nawe wimviye iryo jambo
iryo nawe cyo nawe ugenda uciyumvireko ni waca bugufi iguca umugongo ngo bigushira inzira kandi imyaka turimo twabajene ya 20 kombe niho tuzocira niho tuzoronkera cyane tuzoburira yego cyo kirakwiye wow reka ndagushimira cyane mon frère ku kiganiro tugiranye ciza ku manuro haya abajene reka ndetse no kwisanzura ukadutera inkuru y'ubuzima bwawe reka ndagushimira mon frère ko witavye ubutumire bwanje merci sa kwa mwantumiye namwe yego bakunzi ba Shine TV reka tubashimiye kwa mwadukurikiranye plutôt du début à la fin gutanga ibindi biganiro ciao